Oh, haleluya. Hari jambo nkunda cyane riri muri Bibiliya. Kuna neno la Mungu ambayo napenda sana kwa ndani ya Biblia. Yesu ndio wokovu wetu. Eti wale ambao wanamjitarashia kwa mambo wanakuwa wanajitakasa siku kwa siku. Je, wako unajitakasa nyakati kama hii? Ama unatembelea ndani ya njia ambazo zifai? Kuna kitu kikubwa ambacho kinanishangaza. Hivi ni vigumu kusema ya kwamba fulani ni mwana wa Mungu. Niliwauliza mkasema mimi niko mwana wa Mungu. Ni ukweli. Lakini sasa ndugu zangu, hivi ni vigumu sana. Nyakati za leo, wakati nimefundisha nimesema tunaishi ndani ya nyakati ngumu. Ni vigumu kutofautisha mwana wa Mungu ama wenye si wa Mungu. Haleluya. Amen. Oh. Bega mwana w'Imana ni iki bisanzwe? Mtoto wa Mungu anafanana. Wakati wanasema mwana wa Mungu, babagombye kuvuga iki? Wanahitaji kusema nini? Nimba hari umwana w'Imana, kama kuna mwana wa Mungu, hari n'utari umwana w'Imana. Kuna wengine mtoto ambaye si wa Mungu. Huyo ambaye si mwana wa Mungu anakuwa ni mtoto wa nani? Mbega icyo kibazo we nturakibaza? Je, hiyo swali bado hujajiswali? Badusomere gatoya umwana w'Imana muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 12. Somera Pastor Fofu. Ego. Dusomere twumva umwana w'Imana uwo ari we. 1 Jean 1:12. 1 Jean. Et Jean chapitre 1 verset 12. Hera haruguru gatoya nko ku murongo w'10 gutyo. 1 Jean 1. Jean chapitre 1 verset 12. Jean épître. OK. Verset 12 aravuga. Mere kuri 10. Ego hera kuri 10. Yari mu isi kandi isi yaremwe nawe. Ngo yari mu isi. Dukora iyi mikrofone yiwe ikiravuga ntiri claire sinzi ukuntu mu claire sibavyumve neza. Ngo yagize yari mu isi. Ngo yari mu isi kandi isi yaremwe nawe. Ubu bariko baravuga Yesu Kristo. Uyu ni Yesu Kristo. Ariko isi ntiyamumenye. Ngo ariko isi ntiyamumenye uwo Yesu Kristo. Yaje mu vyiwe. Yaje mu vyiwe mu biwe. Ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abo biwe ntibakiriye uwo Yesu gihe yaza. Kuri 12. Ariko bamwakiriye bose. Umviriza rero abana b'Imana. Ngo yaje mu biwe ntibamwakiriye. Ariko muri abo ngo abamwakiriye bose. Wale ambao wamempokea wote bila kutoka mwasa mtu mmoja. Ariko bagize gute? Wale wamefanya nini? Wamempokea. Yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Yaciye abaha ububasha bwo gucika abana b'Imana. Aliwapa uwezo wa kukuwa wana wa Mungu. Bisigura yuko tutari abana b'Imana. Inamaanisha kwamba mwanzo tukukua wana wa Mungu. Ababaye wana b'Imana. Wale ambao wamekuwa wana wa Mungu. Wakamwakira. Hao ambao umekubali kumpokea. Umaze kwakira Yesu Kristo. Wakati unampokea Bwana Yesu Kristo automatically makuha ububasha bwo gucika umwana wiwe. Anakubadilisha na kupatia uwezo wa kukuwa mwana wake. Iyo bavuze ikintu gicitse ikintu. Wakati wanasema kitu kinakuwa kitu. Ni ukubera kitari ico kibavuze. Ni kwa sababu hakikukua hicho kitu ambacho wamesema. Tutaramwakira tware bande. Sasa bado wakati tulikuwa bado hatujampokea tulikuwa wanani? Wibaza ico kibazo nawe. Ujiswali ile swali. Utarakira Yesu Kristo. Wakati tulikuwa bado hatujampokea ulikuwa wanani? Hata hapa. Harashobora kuba hari umuntu atarakira Yesu Kristo. Panawezekana paka kwa mtu bado hajampokea. Wewe unajifikiria uko wanani? Kwijambo ry'Imana tubwiye. Bwana neno la Mungu linatuambia wale ambao wamempokea wote aliwapatia uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Wewe utarachika umwana w'Imana. Bado haujakuwa mwana wa Mungu. Kuko utaramwakira. Kwa sababu bado haujampokea. Wewe uko nani siku ya leo? Tusomere Yohana igice 8 umurongo wa 44. Uhere ku murongo wa 39. Aravuga aho nyene Yohana 8 igice cya uhere ku murongo wa 39. Baramwishura. Bati Aburahamu niwe data. Abo bari abafarisayo Yesu yari karavuga. Hao walikuwa abafarisayo Bwana Yesu alikuwa anasema. Abanyisraeli ari karababwira. Waisraeli kwa nawaambia. Eti wakamjibu. Aburahamu niwe data. Abraham ndio mzaa baba. Yesu arabishura. Ati yo muba muri abana ba Aburahamu. Muba mukora ibikorwa nk'ivya Aburahamu. Ariko none murondera ingene mwonyica. Umuntu yabari ivy'ukuri
ivyo mwumvise ku Mana Aburahamu ntiyagize atyo mukora ibikorwa nk'ivya so baramubwira bati twebwe ntituri bivyagwa mwumvise ngo mukora ibikorwa nk'ivyande nk'ivyanso kubera kuko bo bavuga ngo n'abana ba Aburahamu hanyuma warababwira ngo iyo muri abana ba Aburahamu muba mukora nk'ivyo Aburahamu yakora none mugomba kunyica kuri ivyo rero mukora ibikorwa nk'ivyande nk'ivyaso baramubwira bati twebwe ntituri bivyagwa umviriza ngo twebwe ntituri bibanurira gato ngo baramubwira ngo twebwe ntituri bivyarwa sisi hatukuzaliwa nje ariko Yesu yababwiye ngo mukora ibikorwa nk'ivyaso lakini Yesu akamwambia mnatumika kazi kama za baba kubera iki bagomba kumwica kwa sababu alikuwa anahitaji kumuua mbega umwicanyi ninde je muuaji ni nani umwicanyi ninde beko mubivuga muti mbona mnasema na woga umwicanyi ninde muuaji ni nani none nimba utarakira Yesu sasa kama bado hajampokea Bwana Yesu haleluya kungo bamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana nukuvuga ubujewe inamaanisha mimi singekereye ko ndi umwana w'Imana nashaka kwamba mimi niko mwana wa Mungu wewe utaramwakira ariko bado haujampokea lakini nuraba umwana w'Imana dusomere rero komeze dusomere baramubwira bati twebwe ntituri bivyagwa dufise data umwe ni Imana Yesu arababwira ati Imana iba ari so muba munkunda kuko jewe naje mvuye ku Mana sinaje nitumye ariko niyo yantumye 43 niki gituma mutamenya imvugo yanje nuko mudashobora kumva ijambo ryanje 44 mwebwe murabaso wa mugwanizi cyane cyane uwo murongo nashaka cyane iyo utarizera Yesu Kristo ngo Imana data umwami wacu ngo akubere so aweze kuwa mzazi wako so wawe ari umugwanizi baba yako anakuwa ni muuaji araba ari satani anakuwa ni shetani niko bimeze kuko ibintu ni bibiri kwa sababu vitu ni viwili uri umwana w'Imana mwana wa Mungu so wawe ni tapa ari mu ijuru cyangwa nturi umwana w'Imana so wawe ni satani wa mugwanizi navyo na hagati bibaho hakuna vitu vya katikati nushobora kuvuga ngo nibwo je burya ndagerageza ku umwana w'Imana ariko no ntabwo hagati habaho hakuna kitu cha katikati uri umwana w'Imana mwana wa Mungu cyangwa nturiwe kama hauko mwana wa Mungu nimwe na rimwe hari igihe tuba dukwiye kubabwira ibintu kuri tukabibabwira tuweze kuambia ukweli kuko urashobora kuba wiremesha kwa sababu unaweza kuna ukibaza uti je ibyo byose ko namantonda imisi yose siku yote mimi naingia kanisani Jumapili kuwa kane inaingia kuwa gatandatu no kuwa Mungu nk'abandi umuririmbyi akomeye nk'abagore bikorwa mu rusengero nafanya kazi kanisani ivyo bica bingira umwana w'Imana hivyo vinanifanya kuwa mwana wa Mungu hakuna hapana sivyo na gato sio ukweli hata kidogo ubu mwana w'Imana ko wemeye guhitamo kwizera Yesu Kristo ukamuha ikibanza mu mutima wawe ukavuga ati mwami Yesu ingunyiganzire njoo unitawali mbega umwana iyo bavuze ngo umwana hari umugani baca mu Kirundi kuna hadithi wamekata na Kirundi ngo imfizi y'intama itendera ngo imfizi y'intama igira gute haleluya sinzi ko mu Kiswahili bishobora ngo imfizi y'intama itendera nka se nukuvuga ngo nukuvuga ngo imfizi y'intama itendera nka se bisigura yuko uyibonye imfizi y'intama wakati unaiona mtoto wa kondoo ucha uyidantifya na se wayo unaifananisha na mzazi wake kwa sababu inafanana bifise karakteri zimwe kwa sababu ina tabia moja haleluya none kuri umwana w'Imana sasa mbona uko mwana wa Mungu karakteri yawe imeze gute tabia yako iko aje karakteri yawe ni y'Imana tabia yako ni ya Mungu urabare kutibeshe kuri umwana w'Imana kama hakujidanganya kwamba mwana wa Mungu ngo ndi umwana w'Imana ngomba kugira karakteri y'Imana lazima uweze kuwa na tabia za Mungu mbe karakteri y'Imana zimeze gute tabia za Mungu ziko aje haleluya jewe nararavye keshi nilitizama mara nyingi sanga abakristo ba kino gihe nikakuta abakristo wa nyakati za leo ivyo gusoma ijambo ry'Imana nibike muri bo kabisa ivyo kusoma neno la Mungu ni bidogo nibasoma ijambo ry'Imana kabisa kandi uko kudasoma ijambo ry'Imana tena kusoma neno la Mungu
biriko birababera ingorane bikomeye cyane. Tatizo kubwa sana. Haleluya. Amen. Ucusanga bagenda mu mashengero bakabigisha bakavoma ibintu ibitari byo n'ibindi bitabisa nkabyo atari byo bagafa kumiragura gutyo. Mwene data, hari agasoro twakunda kuvuga mu minsi heze twaragahebye sinzi igituma kava gukunda ijambo ry'Imana. Reka nsubire ndababwira ubwire mugenza ngo tukunda ijambo ry'Imana. Mubwire uti kunda ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana nibwo buzima. Kuko iyo usoma ijambo ry'Imana riraguhindura ugahinduka. Ikibazo abantu bitwa ngo n'abana b'Imana n'abakristo buno munsi ntibahinduka. Nicyo gituma usanga bakimeze nka kwa kundi. Haleluya. Amen. Kubera yinjira mu rusengero gusa, kubera afite icyo akora mu rusengero akabona umenga n'umwana w'Imana. Sibyo na gatoyi. Kuko nimba warakiriye Yesu Kristo ugomba kugira iyo karagiteri nk'iya Yesu Kristo, ugomba kugira karagiteri nk'iy'Imana nimba uri umwana w'Imana. Haleluya. Nutagira iyo karagiteri uzoba uri kuribesha. Utakuwa unajidanganya. Nukuri uzoba uri kuribesha kabisa. Utakuwa unajidanganya kwa kweli. Kandi singo ndabibabwira. Tena siko nawaambia ngo jewe kumbure noba ndayifise irenge yiwanyu. Kwa sababu ngo mimi ninayo kuziyangu. Kwa sababu urabona jewe nitunga zitatu mwebwe n'abatunze rumwe. Nanje bariko ndibwira. Mimi najiongelea. Rero tugire karagiteri y'Imana. Sasa tuweze kuwa na tabia ya Mungu. Karagiteri y'Imana ni tabia ya Mungu ni ya wapi? Haleluya. Haleluya. Badusomere Jean icete cya mbere cya Yohane 4 uhere ku murongo w'indi ugeze ku 12. Tugerageze tunyarutse kumuneza kubisoma byose ibyo nateguye, ariko Imana iraza kutugirira neza. Urukundo rw'Imana bo n'urw'abantu. Nagomba babwire rero, ipendelea kuambia iyo bavuze Imana wakati wanasema Mungu bavuze urukundo, wanasema upendo. Kandi urukundo tena upendo si ugwo mu majambo, si upendo wa maneno. Urukundo ni ugwo mu bikorwa. Upendo ni ndani ya kazi. Hari ukuntu twebwe abana b'abantu sisi wana wa Mungu twahaye isiguro y'urukundo kutariko. Tuliweza kupata tafsiri ya upendo tofauti. Isiguro y'urukundo nk'akaroro, nimba nkunda gutanga amafaranga, napenda kutoa pesa, ukaza kumbwira ngo wabuze rasiyo, alafu nakuja na namba pesa na sipatia, wowe ucugenda uravuga ngo basha ngo papa Kadosha afise urukundo. Papa Kadosha na upendo. Iyo ni definition y'umwana w'umuntu. Hiyo ni tafsiri ya mwanadamu. Urukundo ku mwana w'umuntu, upendo kwa mwanadamu baruhaye isiguro waliupatia bijanye n'ibyo ngaha mw'isi, kutokana na vitu vya hapa duniani. Ariko turavye neza Bibiliya, tukitizama Biblia si kwivuga urukundo. Sio ndio sinasema upendo. Imana rero n'urukundo. Mungu ni upendo. Dusomere rero ngaho. Tusomee ku murongo w'indwi. Abo nkunda dukundane. Abo nkunda dukundane. Wapenzi tupendane. Kuko urukundo ruva ku Mana. Kuko urukundo rugira hehe? Ruva hehe? Ku Mana. Tugire gute? Dukundane. Banzugeze ngaho. Mbega bene data turakundana? Je, wa ndugu tunapendana? Turakundana? Je, tunapendana? Ko mutavuga. Turakundana? Je, tunapendana? Ya kweli turakundana? Kwa kweli tunapendana? Urazi rero nekana gusabe bazu uwo mwegeranye turakundana. Kumbura urasanga utamuzi. Niwatinya kubimubaza nibaza yuko ari chucha wibwira. Kuna kitu ambacho tajiambia. Uwo mwicaranye mubaza uti mbega turakundana? Jirani yako, je, tunapendana? Apana mubaza ngo urankunda kumwe Yesu yabaze ntumwe ziyo. Kuko Biblia ibivuze gute ngo tugire gute? Biblia inasema eti tufanye nini? Dukundane. Tupendane. Bazu wana hali ya hejuru mubaze uwo mwicaranye. Ati turakundana. Je, tunapendana? So dusomere pepo, dusomere. Umuntu wese akundana yavyawe n'Imana. Ngo umuntu wese adakundana, mtu wote ambaye hapendani ni yavyawe n'Imana. Akuzaliwa na Mungu. Kuko batubwiye ko Imana ari iki? Ari urukundo. Bwana Yesu ni upendo. Ngo dukundane. Tupendane. Gukundana nuva buifatira muri ibyo bintu byo guhana tuntu. Usiseme ati upendane kupeana vitu. Turaza kubona urukundo ingene Imana irudefinise. Tutaona gisi Mungu anapatia utafsiri. Ku murongo w'8 udakundana ntazi Imana. Kuko Imana ari urukundo. Kuko Imana
urukundo. Urwo rukundo nyene niyo Mana bene data. Upendo ndio Mungu. Haleluya. Amen. Dusomere kandi wahejeje oya 9. Iki nico caseruye urukundo rw'Imana muri twebwe. Nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Iki nico kiri mu rukundo, suko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze, igatuma umwana wayo kuba impongano y'ivyaha vyacu. Abo nkunda, kuko Imana yadukunze ityo, natwe dukwiye gukundana. Nta wigeze kubona Imana. Dukundanye, Imana iguma muri twebwe, no kuyikunda kuba guhinguwe muri twebwe. Iki nico kitumenyesha yuko tuguma muri yo, nayo ikaguma muri twebwe, nuko yaduhaye kuri mwemu wayo. Natwe twarabibonye, tubishingira inahe yuko Data wa twese yatumye umwana wiwe kuba umukiza w'isi yose. 15. Watura yuko 12 cyabwize ngaho. Yesu ashimwe cyane. Ngo Imana n'urukundo. Mungu ni upendo. Udakundana nta Mana azi nta yaramenye. Hamjui Mungu. Tugitangura twabonye Yesu ariko arabwira bariya Bayuda ngo mwebwe so wanyu ni wa mugwanizi, kuko aba ntibari bamwizeye Yesu Kristo. Kandi twabonye yuko umwana w'Imana ari umuntu yizeye Yesu Kristo akamugira umwami n'umukiza wiwe mu bugingo bwiwe. Ngo kandi tena umaze kuba umwana w'Imana, wakati unakuwa mwana wa Mungu, ugomba gukundana. Ni lazima uweze kupendana. Haleluya. Ngudakundana, wakati haupendani, nta manyi na uwo uzi, haujui Mungu, bado haujamjua. Haleluya. Amen. Wewe wumve mu mutima rero, eske ndakundana cyangwa sinkundana? Je, mimi napendana ama sipendani? Kandi murabe neza mu ijambo ry'Imana, ntabwo batubwiye ngo babakunde, eti wawapende. Sibyo bavuze. Haleluya. Harimo icyo bita reciprocity, vice versa. Urakunda nawe unanipenda na mimi nakupenda. Kabuta dukunda, alafu na wewe hautupendi. Muzokwigira bana tugu. Ugasanga bariko baridoga. Nasikia iko anaji. Ngishengera cy'ubuntu bwa Kristo. Anasema kanisa neema ya Kristo. Ilianza sikipendana. Lakini hivi alipendana. Mbega wayipimiye kuki? Je, haya umepima kwa nini? Haleluya. Kumbura igihe waza, kuna wakati umekuja, twarakwakiriye nyene, turakwishimira, tukakufurahia. Nawe ariko ahubwo kudufasha kwakira abandi, nawe pende kutusaidia kupokea wengine. Ucuraja ngahuricari urugero, ukarindira ko baguma bakwakira kumwe bakwakira. Nasubiri waweza kupokea kama jinsi wanapokea. Hivi uko mgeni, ubura umwana mu rugo kwa data. Nico gituma nawe ukwiye kwerekana urwo rukundo wasanze, igihe waza ngaha bamukwereka nawe ugwereka abandi. Yule upendo wamekuonesha na uoneshe wengine. Haleluya. Murabona ukuguru tungana, unakisituko uko ngaha twokundana, hapa tukipendana, twakundana kweli vina tukipendana, nukuri juru ryo bari ngaha, kweli mbingu inaweza kuwa hapa. Wa rukundo rugira neza nirwo Yesu yankunze, iyaba bose bari baruzi ijuru ryobaye hafi. Haleluya. Wa rukundo Yesu yadukunze. Upendo Bwana Yesu ametupenda. Mbega mukudukunda yabigenjeje gute? Je, mkupenda tumefanya aje? Yaduhaye utuntu dukeyi. Yareme yaritanga ku bwacu kugira ngo ducunguke urubanza rwari ruri imbere yacu. Yemera kutugira abana b'Imana. Akatufanya wana wa Mungu. Ubu dusanga ubwoko nawe. Hivi tuko kabila moja naye. Kuko yadukijije. Kwa sababu akatugira neza, akatufanya vizuri. Bene data mukundane. Wapenzi tupendane. Iyo bavuze gukundana, wakati wanasema kundana, muko ndabivuga, abenshi urukundo baruhaye definition y'ibintu byo ngaha mwisi, guhana utuntu, gufashanya, kugira gutiana, kupatia vitu. Nivyo ni byiza. Ni kweli na hayo ni vizuri. Ariko urukundo rw'Imana bene data, siku ijambo ry'Imana ritubwira. Sio neno la Mungu ambalo nabyo wobikora ni byiza kandi.
ni vizuri. Ariko reka tumvire urukundo rw'Imana uko Imana ivuga. Upendo wa Mungu gisi Bwana Yesu anavisema. Badusomere igice cya mbere cy'Abikorinto. Wakorinto wa kwanza. Igice cya 13. Duhere ku murongo wa mbere kugeze ku 10. Mwumvirize urukundo rw'Imana. Tusikie upendo wa Mungu. Urukundo nyago Imana dusaba ubwo ari bwo. Upendo wa ukweli wenye Mungu anatuomba. Ingabire iruta izindi. Naho novuga indimi z'abantu. Naho novuga indimi z'abantu. N'iz'abamarayika. Ariko nagira urukundo. Noba ncitse umuringa uvuga. Ngo noba ncitse umuringa uvuga. Ndeka ndabereke bene data. Acha niwaoneshe. Nta hantu muzi. Abantu no mukuramukanya bavuga mu ndimi. Watu hata mkusalimiana wananena kwa lugha. Sinzi ko ari z'abamarayika. Sijui kama ni za wamarayika. Sinzi zari zizo jewe bavugamo. Hizo lugha ni za wapi? Kuko kenshi na kesha ahantu bavuga mu ndimi. Hari ikintu cyatangaje. Kuna kitu ambacho kimenishangaza. Iyo bavuga mu ndimi, wakati unasema mruga, usanga guhera ku mwana mutoyi newe avuga kwa rurimi rumwe. Unajikuta hata mtoto mdogo anasema ile. None Imana ifise ururimi rumwe. Je, Mungu anamsema umoja. Ivuga ijambo rimwe. Anasema neno moja. Kuko nimba bose babangura babashi na karorero. Kama wote wanasema hivyo alivyosema. None Imana yamuvuga ico kijambo ngura babashi gusa mu bintu byose. Kusema hivyo gisa anavyosema. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nero cyambo gibana ngo naho novuga indimi z'abamarayika. Neno la Mungu linasema hata nikisema kwa urukundo kama sina upendo. Ngo no bameze nk'icyuma gisama na sembare hajya. Chuma kile kama bile sembale. Komeze dusomere. Canke icuma kivuzwa kigasama. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana. Naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana zimwe abantu birukira ngo naka n'umuvugishwa n'umuprofeti. Fulani ni nabii mkubwa sana. Nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose. Biratangaje ngo nkamenya amabanga yose ndetse n'ubwenge bwose. Nivyo wowe ubifise. Kandi naho nogira ukwizera kose. No kwizera haragushizemo kabisa. Bandanye. Ngashobora gukuraho imisozi. Ariko ntagira urukundo noba ndubusa. Nukuvuga ibyo wokora byose ngo ni iby'Imana bihambaye bitangaza ibiki byose utagira urukundo ngo woburi iki ubusa. Kandi naho notanga ivyanje vyose. Umve rero bimwe nababwira hakiri kare. Msikie yale ambayo nimewaambia. Kwa kuna abantu bazi yuko ngo umuntu afise urukundo n'umuntu atanga. Sababu watu wanajua yule ambaye anapenda yule ambaye anatoa. Neno la Mungu linaniambia. Naho notanga ivyanje byose. Hata nitoe mali zangu zote. Haleluya. Nagira iki? Ngo ngaburire aboro. Ukagaburira aboro bose bo Bujumbura n'ab'Ingozi n'ab'Igitega n'ab'Imurambya ukavuga ati jewe Imana yarampaye uburyo reka ndabitange ndabafashe. Utagira urukundo. Bega ivyo bintu bikora gute utafite urukundo? Je, hayo mambo naweza kufanya. Numva ko hari ikibazo. Usikii kama kuna swali. Urashobora kubikora mugabo ijambo ry'Imana rivuga ngo nivyo byose wobikora utagira urukundo. Unaweza kuyafanya lakini neno la Mungu linasema kama hayo yote unaweza kuyafanya bila upendo. Kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe. Sivyo ufise gusa. Niyo umubiri wawe kwitanga ngo nturigwe kubwaba bane. Unaweza kautoa ili wauchome kwa sababu yao watu. Utafise urukundo. Ariko nagira urukundo naco vyomarira. Naco vyo kumarira. Kane urukundo rurihangana. Aho rero nibyo nashaka rero ko tuvugana kuri uwo murongo wa kane. Wumvise rero urukundo Imana iri kidusaba ugwa ariko mugumve kwa rukundo Imana iri kidusaba sugutanga umubiri wacu ngo duturigwe sugutanga ibyo dufise byose ngo dufise aboro kutoa vitu vyetu vyote ili tusaidie maskini. Mwabyumvise ko ari jambo ry'Imana rivuga. Reka wumvise rero definition y'urukundo Imana ukwirubona. Ugende buhoro buhoro kimwe tugende kuvuga. Urukundo rurihangana. Urukundo rurihangana. Upendo uvumilia. Nagomba kubwira mwene data w'umwana w'Imana. Yangu wewe unaitwa mwana wa Mungu. Ukaba udafise ukwihangana muri wewe. Uvumilivu ndani yako. Nta rukundo ufise. Hauna upendo. Kandi nturaba umwana w'Imana. Kuko mwabonye yuko umwana w'Imana agira karakiteri nk'iya papa. Mwana wa Mungu aiko na tabia ya Mungu. Urukundo Imana n'urukundo. Mungu ni upendo. Imana nayo irihangana. Mungu tena anavumilia. Nimbara utihangana muri wewe. Uvumilii wewe. Biracakugoye kabisa. Wewe ole kwako. Vuga icyakabiri. Rugira neza. Rugira neza. Urukundo ni rugira ishari. Urukundo ni rugira ishari. Urukundo banzugeze ngaho. Nubona
Ahanyi batweretse abantu bagiye kugira mariage. Hapa watuonesha watu ambao wanaenda kufanya harusi. Aho ni habuza abana b'Imana. Hapa kuna hapakosi wana wa Mungu. Abantu bari ngaha ahanyi. Wenyewe wako hapa. Abakobwa babonye ba Frank. Wasichana ambao waliona wa Frank. Ngo ujya nawe kabisa. Ule naye. Unaenda mufise kwa kantu none aragiye. Nilikuwa na kakitu kwake sasa naenda. Urukundo nirugiriki? Sasa upendo hauna nini? Nirugira ishari. Hauna usu. Dusome. Nigwihayagiza. Nigwihayagiza. Nimba ukora ibintu ukagenda urihayagiza ngo jewe. Ugenda kora ibintu bibi, ngo nakoze ibintu bibi. Nama nkora ibintu bibi. Urukundo ibyo wakoze byose nibiri mu rukundo. Vitu vyote ambavyo umefanya haviko ndani ya upendo. Hallelujah. Amen. Nigwihimbaza. Nigwihimbaza. Nirukora ibiteye isoni. Nirukora ibiteye isoni. Nirurondera ivyago. Nirurondera ivyarwo. Hautafuti mambo yake. Nigwiciraho. Nigwiciraho. Nigwiyumvira ikibi ku bantu. Nigwiyumvira ikibi ku bantu. Nirunezererwa kugabitanya kw'abandi. Nirunezererwa kugabitanya kw'abandi. Ariko runezeranwa n'ukuri. Ngo runezeranwa n'ukuri. Rurenza ko muri vyose. Rurenza ko muri vyose. Aho rero bene data. Wandugu. Buriya tugiye turasigura ijambo rimwe twosanga tuko turatsindwa. Tutakutana tuko tuna ngo rurenza ko muri vyose. Umuntu yawugiriye ikintu. Wakati mtu anafanya kosa. Ukirenza kukavuga ati nta kintu yangorere kana kirenze. Unasema acha tu. Changi uguma muri wewe ukavuga ati ama unasema acha niweke. Mu ndwi heze yankoreye ibi. Mu kwezi guheze wagize ibi. Mwezi huyu amefanya. None n'urasubiriye. Tena hivi tena unaongeza. Ivyo sivyo bitubamo gabene data. Hiyo ndio mambo ambayo tunafanya. Urukundo rurenza ko muri byose. Wihanganira byose. Nirugira ishari. Ngo ndirondera urwavyo. Hautafuti mambo yae. Urukundo naho rushira ukuvugishwa n'Imana. Ku 10 wagejejeho. Kuri 10. Oya ndacari kuri 8. Urukundo naho rushira ukuvugishwa n'Imana kuzokugwaho. Ukuvuga izindi ndimi kuzogira iherezo. Ubwenge buzokugwaho. Kuko tuzi agace kandi tuvugishwa n'Imana agace. Ariko ahigi hinguye kizoshikira ivy'agace bizokugwaho. Bwana asifiwe sana. Turacyari kumwe bene data. Tuko pamoja wandugu. Abo turi kumwe tugire gutya turayo ko pamoja tupandishe mikono yetu angalau. Yesu abahezagire cyane. Mwumvise urukundo Imana idusaba ugwari bwo. Umesikia upendo ambao Mungu anatuomba. Sigwaru ni wo gutanga ibyacu. Sio ile upendo wa ngo tubifashisha boro. Sigwaru ni wo kwitanga ngo duturigwe kugabene data. Kwa sababu ya mwenzetu. Nugo rukundo gwihangana. Nugo rukundo rugira neza. Nugo rukundo rutagira ishari. Nugo rukundo rutarendera urwavyo. Upendo ambao utafuta mambo yake. Byumvise singomba kubisura mu byose. Lakini siwezi nikayarudia. Bwana asifiwe sana. Ugo rukundo rero nigo Yesu. Kandi niyo Mana. Kandi uwo Yesu nawe yaduhaye uwo mpemu yera. Kuko Yesu ni Imana kandi ni mpemu. Nukuvuga nishobora kugira ugo rukundo udafize mpemu yera. Hawezi kuwa na upendo bila kuwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Ngo kandi ugo rukundo nabwo ni rumwe mu vyamwa vya mpemu yera. Ni tunda moja wa ile tunda. Muko tubisoma muri Bagarata ya 5 ku murongo wa 22 muraza kuhasoma twasoma hose. Tasikia tusoma kote. Bwana asifiwe sana. Amen. Rero ijambo nagomba kubabwira uno munsi niryo ko tuba abana b'Imana nyakuri. Abana b'Imana nyakuri tugire karagiteri nk'iy'Imana. Imana mwumvise karagiteri yayo ni urukundo. Urukundo nawo mwagumvise. Rero ndagomba ko mu byo twoba dukora byose wogenda wibona mw'ivyo bintu uko biriko biraza. Paulo niwe yigeze kuvuga ngo nkomeza guhindurwa ku munsi ku munsi. Kila siku ngo kugira ngo nkomeza kumenya Kristo. Napendelea sana kumjua Yesu. Niweze uburebure bw'amajepfo n'ubw'amakika. Ngo kandi tena akongera akavuga ahantu hamwe ngo ivyo gusukuva ngo mwenjeje kubishikako. Na sio nguye kwamba hayo mambo yote nimeshafanya. Lakini bado naendelea. Komeza mwene data. Urondera ku mwana w'Imana bushitse. Utafute kuwa mwana wa Mungu. Kugira ngo igihe Yesu yaje gutora abana biwe. Aho ni vuba cyane. Tena hapo ni upesi sana. Ni vuba cyane kabisa. Uravye ibintu biriko biraba. Birerekana ko Yesu ari mu
kuza kudutora bene data. Yesu yuko tayari kuja kutuchukua. Igihe cyose ndovuga ijambo ry'Imana ako kantu nzoguma nakabibutsa. Ndababwira nti Maranatha. Nikiwaambia Maranatha. Yesu araje. Yesu anakuja. Ti Maranatha. Maranatha. Yesu araje. Yesu anakuja upesi. Maranatha. Maranatha. Yesu araje. Yesu anakuja. Bene data. Urashobora kwibaza ngo uko byari niko bimeze. Gisi vimekuwa na itaendelea hivyo. Ijambo ry'Imana ratubwira. Agakiza karushiriza kutwegera kurusha igihe twizereye. Kuzidi nyakati ambazo tumempokelea Bwana Yesu. Umenye yuko ibyo ngaha mwisi ujue mambo ya hapa duniani usanga biriko biradutwara, unakutana yametupeleka vuba bigiye gushira, upesi sana vinaenda kuisha. Ari ikintu gitangaje cyane. Kuna kitu ambacho kinashangaza. Ubunyi muri iki gihe nyakati za leo ubona taguye kubivuga biragoye gutandukanya umwana w'Imana n'utari umwana w'Imana. Kujua mwana wa Mungu na mtu ambaye si mwana wa Mungu. Ndiye twizera Kristo. Nakumbuka wakati tumeamini Bwana Yesu. Je, namwizeye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 992. Nimemwamini mwaka wa Beshi ntibari bwavuke ngaha. Beshi ntibari bwavuke. Wengi walikuwa bado hawajazaliwa. Twari dufise umuriro ukomeye cyane. Wamenga n'uwadutuma. Ulikuwa unajifikiria hata mtu akitutuma. Umusumari umenga twayihanyewe nako tugiye kuvuga ubutumwa bwiza. Umusumari tunaweza tukaukanyaga na tunaenda kuhubiri neno la Mungu. Twagenda ibirometero n'ibirometero tugiye kuvuga ubutumwa bwiza. Na meta kweli tunaenda kuhubiri neno la Mungu. Ariko no musi umuntu ava mu Cibitoke. Lakini mtu ambaye anatoka hapo Cibitoke. Aho hiyo gatoyi. Hapo kadogo. Arareka kuza ngango yabuza amafaranga ya bisi. Anakosa kuja kwa sababu amekosa pesa nauli. Ivyo ni ukuri. Hiyo ni ukweli. Ngo yabuze amafaranga ya bisi ava ngaho mu Cibitoke. Nauli anatoka hapo Cibitoke. Ngo yabuze amafaranga mwisi ya kuza ngaho. Ese amekosa pesa ya kufika hapa. Jewe ndibuka tugenda ibirometero n'ibirometero tugiye kuvuga ubutumwa. Tunaenda meta na meta. Imvura ikatunyagira. Mvua inatunyeshea. Tugenda turanyerera hantu. Mu misozi ruguru. Mu milima juu. Ariko Imana yaratugiriye neza. Lakini Mungu akatunenea. Ndashima Imana ko n'umugishima Yesu. Nashukuru Yesu. Muri iyo myaka yose maze. Sinigeze nifuza gusubira inyuma. Kandi ngomba gusubira niyubura busha. Kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza. Ili niweze kusema neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Byari byinshi mwana twavugana. Ilikuwa mengi tunaweza tukaongea. Ariko reka tugeze ngaha. Acha tuachie hapa. Kuko nitwo bimara ibyo nateguye ni byinshi n'umwanya ni muto. Kwa sababu yote ambayo ariko Imana ibagirire neza. Lakini Bwana Yesu atende vizuri. Ariko ngoma mvuga nti. Lakini nasema twitandukanye. Kera twaritandukanya. Umwana w'Imana umuntu akijijwe waramenya ko yakijijwe. Mtu akiokoka alikuwa anajua kwamba ameokoka. Ariko no musi wapi no leo hauwezi hata ukajua. Kugusanga ameze nk'utarakizwa. Sababu nakuta nafanana na yule bado hajaokoka. Ijambo ry'Imana rivuga ni mucishushanye n'iby'iki gihe. Neno la Mungu nasema msijifananishe na nyakati za leo. Ariko abitwa abana b'Imana bazi uno musi. Aho kumenga iyo jambo bararihinduye. Utafikiri lo neno wamelibadilisha. n'iki. Wanasema hacha tujifananishe na mambo ya nyakati za leo. Mbega iby'iki gihe ni ibihe gabere data. Sasa nyakati za leo hariho amamode. Kuna vitu ya mamode. Aho nabiteguye ntavyo mvuga. Hapa nilikuwa niandaa kinista yasema. Umuririmbyi azi kuvuza piano ngaha. Muimbaji ambaye anayaku kuko yabanye muri televiziyo hari umuririmbyi hari uwundi azi kuvuza piano. Kuna wengine anajua kupiga piano. Yimwosheje jogo kakantu kaza gucya ayi nk'inzoka bwo hejuru. Ametia jogo. Ushusanga nawe akagira. Alafu nakutana yametia jogo. Nimba yibaza yuko kuba yakagiza ariho bacha umuziki avuga igice bacha wawemera neza. Kama najifikiria kwa sababu amefanya hiyo kwafa ndio atapenda muziki. Ariko iyo wimwesheje ordinaire ukavuza piano ntiyo vuga neza. Ukinyosha vizuri na unapiga piano hawezi ukapiga vizuri. Allo? Allo. Ni sawa? Sawa. Aha, no musi ndagiranye beef n'abaririmbyi n'abamizisi. Leo nakuwa na beef na. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ugasanga ikintu yabonye muri televiziyo. Unakuta kitu ambacho ameona kwenye TV. Hajui mahali ambapo inspiration yacho. Hajui hata wamekijenga aje. Wewe waraje ngaha n'umuririmbyi ngaha. Anakuja na yeye ni muimbaji hapa mbele. Yagikotse. Amekifanya. Cyangwa uwundi mwishengero. Ama mwingine kanisani. Hari ibintu biharaje ubunye. Kuna vitu ambao umevumisha. Ugasanga bimwesheje bashigaje ushatse dukeyi. Unakuta amejinywa amejisheka. Ugasanga ntibana dusokoza rudusokoza. Na unakuta akujichanua. Narabajije ngo mbega aje amasire bayita gute. Nikauliza je hizo stile wanaziita ngo bayita ngo stile fu. Wanasema eti ni stile fu. Umuntu ariko aravuga ubutumwa bwiza. Abwira abantu. Niko naambia watu. Ugasanga yagize icyo bita stile fu. Unakutana ametia kwafe ya wasazi. Kwafe ya wasazi. Haleluya.
ibyo nimuhora mubibonaga bene data. Haya mambo basi mnakuwa mnayaona. Wibaza ko bijya bintu nibyo bituma ijambo ry'Imana ndio rivugwa. vinatuma neno la Mungu lisemekane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mutange imibiri yanyu ibimazi byejejwe bihimbara Imana ngo niyo kwikorera kwanyu kogira ikimazi. Sio kumtumikia kwenu itakuwa na mafaa. Bwana asifiwe. Reka ibyo ndabireke data wanje by'imibiri. Hacha niache mambo ya mwili. Nimwave muntera amabuye. Usiwezi kunirushia maji. Ndazi neza ko hari abantu. Kwa sababu najua kuna watu. Bavangu no musi wasarishije. Wanasema leo vraiment umesarisha. Bwana asifiwe. Ariko bene data tuba abana b'Imana. Lakini ndugu zangu tuwe wana b'Imana tukitanga. Tukikuwa wana wa Mungu na tukijitoa. Imibiri yetu tukayitanga. Imibiri yetu tukaitoa. Izohinduka ikimazi cejejwe gihimbara iyo Mana nyene. Iweze kuwa sadaka nzuri ya kuweza kumfurahisha Bwana. Ingene tubayeho. Gisi tunaishi. Twitandukanye n'ibyiki gihe. Tuweze kuwa tofauti na nyakati za leo. Ibintu twabonye. Tusizoize yote mambo yote ambayo tuzane mu rusengero rw'Imana. Alafu tulete ndani ya hekalu la Bwana. Hari abantu mwe twigeze kuganira. Kuna watu ambao tumeongea. Niko namutumira ngo ubutumwa bwiza. Namwambia habari njema. Unajifikiria neno ambaye ameniambia. Wewe ngo haji wanyu. Akaniambia pale kwenu. Ngo hongora. Panaweza paka nisumbua. Kwa sababu gani? Ngo kubera ngo mwebwe ngo mwigisha igipantekote cyane. Kwa sababu nyie mnahubiri kipantekote sana. Navyo narinze ko twigisha nk'igipantekote. Nilikuwa sijui kwamba kama tunahubiri kama kipantekote. Je, ni ukweli? Ngo kubera iki? Kwa sababu gani? Ngo mwebwe ntimuregwa ngo muravuga ibintu cyane ngo bijanye ngo n'iby'umubiri ngo mukagomba kwihuta. Kwa sababu unasema mambo mengi ya kuhusu mwili. Nushaka kuba pantekote. Je, wewe unahitaji kuwa pantekote? Erega ije jambo pantekote. Je, pantekote. Barivuze kubera cyagiye mwe muyere aza ku bantu. Nyakati Roho Mtakatifu alikuja alishukia watu. Nukuvuga ko uwo muntu atabashaka mwe muyera kwa kora muri. Inamaanisha kwamba huyo mtu hahitaji tubareke mwigenze uko mushaka. Je, tuache. Erega tutobibabazwa. Muweze kwenda kisi na hitaji. Guhagara imbere yanyu. Sisi tumepatiwa kusimama mbele zenu. Tutababwira ukuri kose. Kama tuambie ukweli wote. Imana izobitubaza. Mungu atayatuuliza. Nicho kituma tubibabwira. Ndio maana tunawaambia. Wewe ugahitamwe inzira ugomba kujamo. Wewe unachagua kile ambacho unapenda. Ariko uhitemwe inzira ku mwana w'Imana. Ureke Imana igihindure. Uweze kubali Mungu duhinduke. Nitujyoherwe no kuba turimbo tujye twiza. Nitujyoherwe no gukubita gitari tukumva bimeze neza. Ariko duhinduke. Tubadilike. Utubona avuga ati muri abana b'Imana. Ndabifuriza ko mwohinduka. Abantu barakizwa ariko ntibahinduke. Ugasanga kubesha barashabesheka kwa kundi. Amanyanga ni ayandi. Wengi wanafanya manyanga. Ngerangirize kuri aka kana. Acha nimalizie kwa hiki. Hari ibintu nabonye. Kuna vitu ambao nimeona. Ngaho uraza ngaha mu rushengero. Unakuja hapa kanisani. Tukakubona. Tunakuona. Tukabona yuko kumbure ufise ingorane kanaka. Tunakuona kwamba uko na tatizo. Tukagufasha kuko twabonye ko bagufasha iyo bitushobokeye. Wakati kama tunapata yowe. Kibabaje niki? Lakini kile kitu ambacho kinaumiza. Tukakugufasha. Tunakusaidia. Kuri bamwe. Kwa wale umoja. Dusubira kubona uwo munsi. Nidusubira uwo munsi twabafashije ntibagaruka n'ugaruka. Siku ambayo tumewasaidia tu. Nimba yaraja muri serire. Kama alikuwa anaenda ndani ya serire. Kumbura ya muri serire yatuye umutwaro. Serire tumetoa hitaji. Wakeneye akazi. Anahitaji kazi. Imana yabikorera akaronga. Sasa Mungu akamsaidia akapata. Akarosa nagaruka muri serire. Alafu wakati amepata hiyo kazi hapo. Nimba yari muri korare. Kama alikuwa ndani ya kwaya. Kumbura yari gishomera akaronka kazi. Kwa amekuwa na kazi akapata kazi. Nagaruka. Harudi tena. None gabene data. Je, wapenzi. Tubasengera ntimubone ubuzi kugira ngo mukore ibikorwa by'Imana. Tuombe ili msipati kazi. Twari tuzi yuko kumba ahubwo wari ukwiye gushima Imana rwose kurusha. Tunaweza kushukuru Mungu. Ariko nibibazo bene data. Lakini ni matatizo. Tuwe abana b'Imana nyakuri bene data. Tuwe wana wa Mungu wa ukweli wa ndugu. Tuwe abana tagasembwa. Tuwe watu wenye hawana kitu. Abatubona batwigireko. Wale ambao watatuona wajifunzie kwetu. Tumenga Paulo. Tuweze kuwa kama Paulo. Ni munyigane. Uko niganye Yesu Kristo. Kama gisi nimejifunza kwa Yesu Kristo. Uno musi biragoye kuvuga ngo nyigana. Leo ni vigumu kusema jifunze kwangu. Kwa sababu nikijfunza kwako. Niki ukora nayo manyanga. Nayo manyanga yako yenye unafanya. No sangari kibazo gikomeye cyane. Nikajikuta ni ariko turakwiye guhagarara tukavuga ngo ni munyigane. Uko biganye Yesu Kristo. Umwana w'Imana. Mwana wa Mungu. Agira karakteri y'Imana. Niweze kuwa na tabia kama Yesu. Twatibonye mu ijambo twasomye. Tuliyaona ndani ya neno ambalo tumesoma. Imana ibahezagira abavyumvise. Mungu awabariki wale ambao wamesikia. Tena ninaamini ya kwamba ijambo ry'Imana litazira ubusa. Neno la Mungu haliwezi kuja bure. Ni habuze umuntu umwe yumvise ngaha. Alikosi mtu mmoja amesikia.
agiye kwamwa ivyamwa vya mpwemu anaenda yera. kuwa na matunda ya Roho Mtakatifu. Yesu abagire neza. Bwana Yesu awatendee Yesu vizuri. abahezagire. Yesu awabariki. Nenateguye ibintu byinshi ariko ntibyakunze, umwanya ni muto, ariko nibaza yuko ibi nyene Imana aribyo yashimye. Haya ndio Bwana amekubali tuweze kuongea. Imana ibagire neza. Bwana Yesu awatendee vizuri. Imana ikomeze kubagira neza, ibaha amahoro yayo yose. Amani yake. Amen. Amen.